Hari mu gatondo ka kare mu bihugu vyo muri Afrika ku munsi wa kabiri niho Donald Trump yatangazwa ko yatsinze amatora. Uwo ni Donald Trump agiye kuba umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yariko higanwa na Kamala Harris. Kw'isi yose abakuru b'ibihugu barakeje Trump, ariko tugaruke cyane ku mugabane wa Afrika, umugabane wirabura. Ubwa mbere numufyonde kuri subscribe, like na partage. Wowe bikoze uri umuntu w'umubahwa. Nawe utarabikora bikore vuba kugira ngo uhite umenya makuru ku mwanya. Tugaruke cyane mu gihugu cy'u Burundi, aho nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye kuri Twitter yiwe yarakeje Donald Trump avuga uti "Félicitations Trump, ndizera ntakekeranya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'u Burundi bizogumana imigenderanire gusumvya uko vyahahora." Mu Rwanda naho nyene icubahiro Paul Kagame yamukeje agira ati "U Rwanda rwifuje gukomeza imigenderanire yari hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bikazozana inyungu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda." Nayo nyene icubahiro Tshisekedi Chilombo nawe yamukeje avuga ati "Félicitations bwana Trump, imigenderanire yari ihari nizere ko igiye gutsimbatazwa kandi igere kure cyane." Nyene icubahiro Bassirou Diomaye Faye umukuru w'igihugu ca Senegal yamukeje agira ati "Ndizera ko imigenderanire izokwiyongera hagati ya Senegal na Leta Zunze Ubumwe za Amerika." Nayo bwana Alassane Ouattara umukuru w'igihugu ca Cote d'Ivoire yakeje Trump agira ati "Mfise ivyishimo bidasanzwe kuba wongeye gutorwa ubugira kandi ngo urongore Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nishimiye kuzogukurikira mu bucuti twari dufitaniye, ndizera ko buzohaguma hagati y'ibihugu bibiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cote d'Ivoire." Donald Trump ubu afise imyaka ishika kuri 78. Hari tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu 1954 niho Donald Trump yavuka. Vyose vyatanguye gute? Donald Trump agiye kuba umukuru w'igihugu wa 47. Yarigeze kuba twari igihugu, aho yari umukuru w'igihugu wa 45. Nkuko abivuze, Trump ni umugabo yamye yanka izina umunyafrika kuva kera agitangura gutwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunsi umwe hari mu ikoraniro ry'abantu isinzi, niho muri speech yiwe canke discours yavuga amajambo akomeye. It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Muri iryo jambo mwumvise yavuze uti abanyafrika canke Afrika ni wese, mu yandi majambo ni toilette. Mu Kirundi cumvikana ni mu kazu ka sugumo. Iryo jambo ryababaje abanyafrika benshi. Iryo jambo ryababaje abanyafrika benshi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turetse abanyafrika bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanyafrika batuye muri Afrika byarababaje cyane. Donald Trump umugabo aboneka ko afise agasuzuguro kadasanzwe na cyane kuri Afrika. Ivyo nubu bikomeza bigaragara. Mbega ni giki gituma Trump atiyumvira gushika muri Afrika? Fyonda kuri subscribe, like, partage, commentaire kugira ngo dushishikare kubazana ibiganiro biri ku mwanya. Wewe wabikoze urahawe kaze kandi dukomeze. Uyu Donald Trump aboneka nk'umuntu ataco yizeye kuri Afrika, ngo nta kintu kizima na kimwe kiri muri Afrika coteza imbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika gihari. Aho rero niho yaciye avugira ko Afrika ari toilette. Kuva isi yakaremwa ni umukuru w'igihugu wa mbere yashoboye kuvuga nabi cyane cyangwa gufata nabi umugabane wa Afrika. Ico gihe avuze iryo jambo Donald Trump, Donald Trump yaridogewe muri Afrika no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na cyane abantu baturayo.
aho twavuga abanyafrika baba muri leta z'ubumwe za Amerika. Aho rero muri ico gihe bahavuye bata icizere kuri Trump kuko babona ko atakintu agiye kubamarira. Tubuse cyane ko hari havuye umukuru w'igihugu yitwa Barack Obama, nawe akaba yari afise inkomoko yo mu gihugu ca Kenya. Muri ico gihe Trump avuze iryo jambo, abanyagihugu bari muri leta z'ubumwe za Amerika bagumye bifuza ko Barack Obama yogaruka. None ubu bigiye kugenda gute ku banyafrika? Trump mu kwa mbere azoba arahiye imbere y'igihugu ko abaye president. Mbega umunyafrika atuye muri leta z'ubumwe za Amerika bizogenda gute? Komeza mufite na subscribe, like na partage. Turacaye gusa ko muri kumwe na Irakoze Judasa, wa wundi akunda kubazana ibiganiro biri ku mwanya. Dukomeze iganiro cacu rero. Byose byavugiye muri campagne electorale yakoze, aho Kamala Harris yashigikira cyane gukuramo inda utifuza gutwara. Uwo Kamala Harris bigaragara ko afise uruhande kuri se ari umunyafrika, ariko Trump we yarabihakanye cyane ko nimba ibintu byo gukuramo inda bihari bizoba bigaragaje ko igihugu atamana kirimo. Ubu rero Donald Trump yavuze ko uzokwirahira agakora ikosa ryo gukuzamo inda azohanwa bivuye inyuma. Murumva amagambo Donald Trump ashishikara kuvuga. Tugaruke ku mugabane wacu wa Afrika. Donald Trump muri campagne electorale yiwe yagiye akorera muri Florida n'ahandi. Byinshi yarabivuze, byinshi byagiye bigaruka ku banyafrika. Country has never seen before nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your. Aho yavuga abantu ba muri leta z'ubumwe za Amerika batafise ibibaranga. Abo bantu rero nibo bakora ubugizi bwa nabi, aho twavuga mu kunyuruza abantu, mu kwiba amafaranga ndetse n'ibindi, kugurisha ibiyayura mutwe. Murazi ko muri leta z'ubumwe za Amerika ari igihugu kigurisha urumogi cyane. Byose yagiye abivuga. Yaravuze ku bijyanye n'ubutinganyi bubera muri leta z'ubumwe za Amerika. Ivyo siyo nkuru. Tubandanye inkuru yacu. Inkuru ivuga ati ega Trump kuza muri Afrika n'ubu biri kure cyane nk'ukwezi. Muri kampanye yavuze ngo abantu barenga umuriyoni nibo bazokwirukanwa ubwo azoba agiye ku ngoma yiwe. Aho rero muri uwo mugwi w'abo bantu harimwo abanyafrika batari bake. Donald Trump ni umugabo adakunda umunyafrika, agenda muri leta z'ubumwe za Amerika atacangombwa afise na kimwe, atana n'amafaranga afise kuri konti yiwe. Aho twavuga ugasanga umuntu agiye ata amafaranga afise akenye. Muri ico gihe nta zindi mpinduka zihari, ni gusubizwa mu gihugu waje uvamwo. Aho twavuga babandi bagenda badafise ivyangombwa bakagenda nk'impunzi. Aho rero ubu rero Donald Trump kuza muri Afrika biri kure nk'ukwezi. Mbega wowe uri kukurikirana ino nkuru ni giki wohana Donald Trump? Ko tuzi ko abanyafrika aribo bari kubakora cyane kugira ngo leta z'ubumwe za Amerika itere imbere. Fyonda subscribe, like na partage. Commentaire turacazikeneye cyane kugira ngo tumenye uko mwashimishijwe. Ni hano dusozereye kino kiganiro. Njyewe Irakoze Judasa kuri Kiyago ca Boss TV. Naho mu kiganiro gikurikira. Murakoze.